Shalom, ndabaramukije. Ndabifuriza umugisha w'Imana. Hari ijambo nkunda ryanditse rivuga muri Zaburi ya 23:6. Nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyomaho iminsi yose kubaho kwanje. Ndagusengeye ngo ibyiza n'imbabazi bigendane nawe. Uyu munsi ibyiza n'imbabazi biganze ubuzima bwawe. Ubuntu n'amahoro bigwire mu mutima wawe, bigwire mu muryango wawe. Ubuntu n'amahoro bikuzura. Dusangire nawe rino jambo rivuga ngo subira ufurura iriba rya Rehoboti. Gufurura iriba rya Rehoboti. Haleluya. Isake niyo ngiye kubabwira bavandimwe. Ngiye kubabwira ngene Isake yafuruye rino riba rya Rehoboti. Dusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 26 umurongo wa 12. Maze Isaka biba muri ico gihugu muri uwo mwaka nyine yimbura ibirenze ibyo yabibye incuri ingero 100. Uhoraho amuha umugisha. Bene data, Isake yarariko ijambo ry'umugisha wa Abrahamu. Mureke mbabwire, muzi yuko natwe umugisha wa Abrahamu tuwusingira bice muri Kristo Yesu. Paulo yabwiye Abagalatiya arababwira ngo Kristo yacitse kivume ku bwacu kugira ngo umugisha wa Abrahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe. Ndagusengeye ngo umugisha wa Isake, uyu mugisha wa Isake nawe uni gwawe. Hano yabibye mu gihe kitari cyo kubibwa, mu gihe cy'ubutayu, mu gihe kigoye, ariko kubera ijambo ry'Imana ryari ryaravuze ku buzima bwiwe, yaronse ibirenze abiba muri ico gihugu. Haleluya. Muri uwo mwaka nyine yimbura ibirenze ibyo yabibye incuro 100. Uhoraho amuha umugisha. Reka kwifurize ngo Imana iguheze kwimbura ibyo wabibye. Bavandimwe, nimba warabibye ari neza wabibye, hari ikintu wabibye, Umwami Yesu aguhe kwimbura. Umurongo wa 13. Uwo mugabo aba umutunzi agenda arushiriza gushitsa aho yabaye umutunzi bihebuje. Haleluya. Akugeza ubwo yabaye umutunzi bihebuje. Ndagusengeye ngo Imana ikugira umutunzi bihebuje. Umurongo wa 14. Kandi yaravite ibitayega by'imikuku n'amasho n'abantu bahinda atera abafilisitiya ishari. Bavandimwe, reka ndakubwire ino jambo. Wewe muntu ufise agashari kabandi bariko batera imbere ku buzima bwawe, ishari Imana izo kurinde uyu muzi mubi. Ishari ni kintu kibi. Ishari niho uburozi butangurira. Uburozi bwose butangurira ku ishari. Imana izakurinda ishari mu buzima bwawe. Imana izakurinda abanyeshari. Imana izakurinda abanyeshari mu buzima bwawe. Atera abafilisitiya ishari bituma basivya Mariba yose. Murazi yuko hari abanyeshari baguma biruka inyuma y'ubuzima bwawe, basiba, bagenda bakuvuga nabi, bagenda bagutuka, bagenda bakwa. Imana ikurinde aba bantu b'abanyeshari. Basiba bituma basivya Mariba yose, bayuzuza ivu. Naho bayujuje ivu ntibavuse icyo Imana yari yaravuze ku buzima bwe. Barashobora kuzuzuza ivu, ariko hari icyo Imana yari yibitseho, icyo Imana yavuze. Ayo bantu base bari barimbye mu gihe cyase nyine Abrahamu. Maze Abameleki babarira Isaka bati, genda utuvemwo uraturuta. Nuko Isaka avayo ashinga amahema yiwe mu kibanda cy'Igerari abayo. Isaka sibuza ya Mariba amwe bari barimvye mu gihe cyase Abrahamu. Nuko abafilisitiya bari bayasibije. Abrahamu amaze gupfa ayita amazina nyene se yari yarayise. Bukeye abantu ba Isaka bimba muri ico kibanda babonamwo iriba ry'amazi adudubiza. Abungeri b'Igerari batonganira ayo mazi, n'abungeri ba Isaka bataya amazi na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko baritatiye. Mare gukure kuri Eseki, iriba ry'intonganye. Hariho abantu bene data barabungeri b'Igerari barahagurutse kugwanya Isaka. Barahagurutse arimba Mariba bakamena mwivu. Imana ikurinde abungeri b'Igerari mu vyawe. Imana ikurinde abungeri b'Igerari. Abungeri b'Igerari nta kindi kintu bakora, bafite mission yo konona, yo gushira mwivu, yo gukora ikibi. Ariko dufite Yesu, dufite Imana yakuvuze wijambo. Hari ijambo. Haleluya. Umviriza. Bukeye
umurongo ukurikira, bongera kwimba irindi riba naryo bararitonganira agita Sitina. Yegereye imbere bagatongana agita Sitina. Ava yarunguruza. Isaki yari afise umugisha, yari yaribitse ku ijambo. Haleluya. Arunguruza yimbisha irindi riba ryo ntibaritonganira agita Rehoboti. Aravuga ati noneho Uhoraho adushize ahiyaguye tuzogasara mu gihugu. Ndagusengeye ngo Uhoraho agushire ahiyaguye. Uhoraho agushire ahiyaguye. Agushire ahiyaguye mu vyawe, agushire ahiyaguye mu muryango wawe, muri iryo riba ryawe rya Rehoboti. Uhoraho agushize ahiyaguye. Noneho tibaba kiritonganira baravuga ngo uriya mugabo araturuta, twaramwirukanye iwacu, arunguruza abandanya agera mu kiyaya, abayo yunguruza imbere. Abungeri b'Igerari baza kumutera. Hari igihe abungeri b'Igerari baduhagurukira, ariko reka ndakubwira uri umunyamugisha mwene data, hari igihe abungeri b'Igerari baza gusiba amariba yacu. Haleluya. Reka ndagusengere ngo Imana igushoboze kwegera imbere hari iriba rya Rehoboti ryawe, batazongera kuza iwawe, ahubwo bazovuga ngo genda utuvemwo, uraturuta. Amen. Tibongera kuri tatira. Aravuga ngo agita izina Rehoboti, risobanura Rehoboti. Aravuga ngo noneho Uhoraho adushize ahiyaguye. Ndagusengeye ngo umwami agushire ahiyaguye. Umwami agushire ahiyaguye mu vyawe no mu bawe. Imana igushire kwiriba ryawe rya Rehoboti. Haleluya. Ugasare. Amen. Iriba ryawe rya Rehoboti. Hariho umukobwa witwa Akisa. Umukobwa witwa Akisa yagiye yararongowe. Amaze kurongorwa ise arongorwa mu butayu, ngo abwira Sara, mubwira ngo papa, kubera iki wandongitse mu gihugu cy'ubutayu. Igiti cya 15 mu gitabo cya Yosuwa umurongo wa 18. Maze agishikiwe umugabo wiwe aramwinginga ngo asabe ise itongo. Akisaba kundogoba yiwe. Karebu aramubaza ati ugomba iki? Aramwishura ati ntabara ngabire ko wandungitse mu gihugu cumi mpamariba y'amazi. Nuko amuha amariba yo haruguru nayo hepfo. Ndagusengeye ngo umwami Yesu agutoborora iriba ryawe, iriba rya Rehoboti. Imana ngo Isara mubwira ngo ndaguhaye amariba yo haruguru nayo hepfo. Umwami agutoborere amariba yawe yo haruguru nayo hepfo. Agutorere amariba yawe yo haruguru nayo hepfo. Ntucike intege Sitina. Oya, ntucike intege Seki. Oya, komeza kugeza Rehoboti. Nugerayo bazokubwira ngo uratutagenda. Imana ikurinde abungeri b'Igerari. Imana ikurinde abaguca intege. Imana ikurinde ibiguca intege. Uri umunyamugisha kwagukirwa n'umugabane wawe. Reka dusengane nawe. Turagukunda Yesu. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Ijambo ryawe ni rizima. Ijambo ryawe ni imbuto itabora. Ndasengeye umwene data yaramaze igihe kinini afise ingorane za Eseki, zabungeri b'Igerari. Ndamusengeye ngo umwegeze ku iriba rya Rehoboti, umwagurire amariba yiwe Mana, umwagurire iriba rya Rehoboti. Haleluya. Ndagushimiye ko ari umunyamugisha, n'umunyamugisha yarahezagiwe. Haleluya. Yarahezagiwe. Umurindi bimuca intege, umurindi abungere b'Igerari, umwagurire amahema. Urakoze Mana, icubara kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Yesu abahezagiwe. Mana